bizogenda gute abazungu nibahagarika gufasha Afrika? Reka duhere hano. Iyo ugiye kugura agakingirizo ugenda ataco winona, ukagura ukaja kurangura ico ukaguriye, ivyo ntavyo ninjiramo, ni ivyawe, igitanda cawe n'uwo mugiye kubikorana. Ndashaka gusa kusubiza amaso inyuma. Iyo uhejeje kukagura muri ico gihe, kubera ibigumbagumba n'ibisharara vy'umubiri, nta kindi wibaza atari guhura n'umukunzi wawe. Ubwo uhora wibaza ingene gakingirizo gashika hajya kuri farumasi. Waruzi ko igice kinini cy'ayo mafaranga kiba carishwe na leta zunze ubumwe za Amerika canke yandi makungu? Ivyo warubizi? Mbega nimba Amerika ariyo itanga amafaranga atuma Afrika igura udukingirizo, bimeze gute ku bindi vyankenerwa vy'ubuzima bwa misi yose muri Afrika, canke imigambi mikuru mikuru nk'umuyaga nkuba, amazi, ibitoro, ibifungurwa n'ibindi? Jewe wumva nitwa Evaldez kumva. Iyi ni Iris News. Iki naco kikaba icegeranyo c'umunsi. Hari ibintu vyinshi dukoresha buri munsi tutazi iyo biva. Ushobora kuja kwivuza ku bitaro vya leta, ukaronka imiti ku giciro gito canke mbere ku buntu. Ugasanga umwana arose urucanco rumukingira indwara zikomeye. Ugasanga umukenyezi yibarukiye kwa muganga atani ikintu arishe, ukibandaniriza no munsi wawe. Ntiwibaza uti nimba ntarishe ninde yarishe? Ivyo vyose benshi ntibabibona, ariko biri mu buzima bwa misi yose bw'abarundi n'abanyagihugu bo mu bihugu vyinshi vya Afrika. Kuva imyaka myinshi heze, imigambi myinshi y'amagara y'abantu, indero, amazi meza, uburimyi canke gufasha impunzi yagira ashigikirwa n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ibihugu bitunze kw'isi. Ariko none vyogenda gute umunsi w'amafaranga yohagarara? Mu 2024 Donald Trump ashitse ku butegetsi yahinduye vyinshi. Ushobora kubuza indimi buri umwe mu bagenzi bawe, inshuti zawe canke umugenzi w'umugenzi wawe yatakaje akazi kubera ingingo za Donald Trump. N'ikigo canke reka tubwite ubushikiranganje Department of Government Efficiency yashitse ashiraho ngo kigenzura uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zitakaza mu bikorwa yavuze ko bitagirira akamaro ico gihugu, harimo n'imfashanyo Amerika itanga mu makungu za OMS, OIM, UNICEF, PAM n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. Yisanze ariko arirukana abakozi na rijya menshi mu mafaranga zakoresha yakomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dufata kandi karorero katwegereye hano mu Burundi, ubuserukizi bw'ingoma y'Ubuholande. Ubu bwaramaze gutangaza ko buzokugara ibiro vyabwo mu Burundi mu mwaka wa 2027. Hari amashirahamwe atari make na cyane cyane y'ugwaruka cyo kimwe n'imigambi ya leta yahojigikirwa n'Abaholande izogira ingorane y'uburyo. Narijya bari basanzwe bashigikira cyane ibisata vy'uburenganzira bwa kiremwa muntu, droit de l'homme, irondoka rijanye n'amagara meza, santé sexuelle et reproductive n'ibindi. Uburyo Afrika yamenyereye kubaho yisunze imfashanyo. Iyo bavuga ONG canke amashirahamwe mpuzamakungu, harabiyumvira gusa abantu bagenda mu mamodoka yanditse ko amazina yayo mashirahamwe canke imipira n'amakofero bambara, ariko ibikorwa vyayo birarenze kuri ivyo. Mu gihugu nk'u Burundi, mwene ayo mashirahamwe niyo yubaka igice kinini c'amashuri, amavuriro, akaronsa abarimyi imbuto zirobanuye, akigisha ugwaruka imyuga, agafasha abagore bibungenze, mbere akanatanga ifashanyo igihe habaye imyuzurira canke amapfa. Mu myaka iheze, amafaranga ava hanze yarafata ikibanza kinini mu migambi ya leta. Abahinga mu vy'ubutunzi berekana ko gushika mu mwaka wa 2015 amafaranga menshi yakoreshwa mu migambi ya leta y'u Burundi yava ku fatanya bikorwa mpuzamakungu. Hari imyaka ayo mafaranga yashika no kurenza igice c'amafaranga leta itegekanya gukoresha buri mwaka. Si Burundi gusa, mu bihugu nk'u Rwanda, Malawi, Mozambique, Sudani y'Epfo, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi henshi, igice kinini c'imigambi y'amagara y'abantu canke iterambere gishingiye ku mfashanyo z'amakungu. Imiliyardi zitangaje z'amadolari zishogwa muri Afrika. Nko mu mwaka wa 2023 gusa, leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zatanze hafi imiliyardi 40 z'amadolari ya Amerika mu migambi itandukanye muri Afrika. Ayo mafaranga yagenewe kugwanya sida biciye mu mugambi witwa PEPFAR, kugwanya malaria, kugabanya impfu z'abavyeyi n'abana, guteza imbere indero, gufasha impunzi,
kurwanya inzara no kugarukana amahoro mu bice birimo intambara. Mu vy'ukuri hari abavurwa sida muri Afrika batari bake bafata imiti yavuye muri izo mfashanyo. Hari ibitaro bitari bike bitari gushobora gukora nk'uko bikora iyo ayo mafaranga atabaho. Ariko Donald Trump yarahinduye amategeko y'urukino. Mu gihe c'intwaro yiwe, Perezida Donald Trump yatanguje politike ivuga ko Amerika ikwiye kubanza kwitaho inyungu zayo imbere yo gufasha ayandi makungu, icyo yise America First. Donald Trump yakunze kwibaza igituma Amerika ikoresha amafaranga menshi mu gufasha ibindi bihugu kandi hari n'ibibazo biri imbere mu gihugu iwabo bitariko biratora umuti. Hari aho yanatangaye amenya urugero rw'amafaranga igihugu ciwe gishora mu migambi y'amagara y'abantu, harimo no kugura udukingirizo canke imiti ikoreshwa mu bihugu biri kure cane canke ataco bisana na Amerika. Naho imigambi imwe yasubiye kubandanya mu nyuma, ubutumwa bwarumvikanye neza. Imfashanyo si ikintu umuntu yokwama yizigiye ibihe vyose. Igihe abanyepolitike bo mu bihugu bitura bahinduye ivyiyumviro, abababara n'abanyagihugu bo mu bihugu vya Afrika bikenye. Kwihenda kuba kwibaza ko imfashanyo zitangwa kubera umutima mwiza. Misi yose zamaze ishingiye ku nyungu za politike. Iyo igihugu gishamiranye n'ikindi, imfashanyo zirashobora guhagarikwa. Ivyo vyarabaye hano iwacu, aho kuva mu 2015 gushika mu 2020 habaye gutirigana kw'imigenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya na Amerika, maze imfashanyo ikagenda igabanuka. Nico gituma abahinga benshi bavuga ko igihugu kidashobora kubakira ubuzima bw'abanyagihugu ku mafaranga akomoka hanze, kuko kitayafite kububasha. Ushobora kuvyuka mu gatondo ugasanga leta kanaka y'igihugu rutura yafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo yahora itanga ku bindi bihugu. Iyo ONG ikora ivyo leta yari ikwiye gukora. Hari ikindi kibazo kitavugwa cyane. Iyo ONG zije zifise amafaranga menshi, akenshi zirubaka amavuriro yazo, amashure yazo, imigambi yazo n'abakozi bazo uko babishaka. Ivyo birafasha. Ariko hari aho bishobora no gutuma leta idakuza ubushobozi bwayo. Nk'akarorero, iyo ivuriro ryose ryubatswe n'abafatanyabikorwa, iyo bahavuye ibikorwa birashobora guhagarara. Iyo abarimu canke abaganga bahembwa n'umugambi ukarangira, akazi gashobora guhagarara. Ndabizi neza ntakekeranya ko haba aho ubaye canke aho uvuka uzi ahantu hahoze hakorera projet kanaka, ariko ubu ishobora kuba yararugaye. Abantu nabo bahora bahembwa canke bashigikirwa n'iyo projet barahomvye. Bivuze ko igihugu kiba kidashoboye kubaka uburyo bwacu bwo kwakira no kubungabunga iyo migambi inyuma yuko abayishigikiye mu ntango bakuyemo akarenge. Ni nk'umuryango ubayeho buri kwezi ku ngabire z'ababanyi aho kwiga kwironderera ibiwutunga. Hari imigambi yaje ifise imigambi myiza ariko ntiramba. Abahinga bavuga kandi ko kenshi imigambi ya ONG irangwa no kuba ikogwa atakubaza neza ivyo abanyagihugu bakeneye. Ugasanga hariho ahubatswe ibitaro mu gihe abanyagihugu bari bakeneye amazi, ahandi hagatanga ibikoresho bidahuye n'ubuzima bwaho hantu. Ibi bituma bamwe batangura kwibaza nimba imfashanyo zimwe zidakemura ibibazo vy'igihe gito gusa. Kwigisha kuroba aho gutanga amafi. Hari ijambo rikunda kuvugwa cyane ngo ntumpe ifi ahubwo unyigishe kuroba. Nakajambo gasigura ko gufasha umuntu rimwe bishobora kumuronkera ico gufungura uwo munsi gusa, ariko kumwigisha uburyo bwo kwibeshaho bimufasha ubuzima bwose. Nico gituma abahinga benshi bavuga ko Afrika idakeneye cyane imfashanyo gusa. Ikeneye imitahe, ikeneye amahinguriro, ikeneye amashuri yigisha ubumenyi bujanye n'isoko ry'akazi, ikeneye ubushakashatsi, ikeneye amatara, amabarabara, internet n'izindi nyubakwa zituma ubutunzi butera imbere vyihuse. Uburundi bwoba bwaratanguye kwitegura. Inyuma y'imidugararo yo mu 2015, leta y'u Burundi yaratanguje inyigisho ziswe formation patriotique. Muri izo nyigisho hashigwa imbere ivyiyumviro vyo gukunda igihugu, gukora cyane no kudashira ivyizigiro vyose ku mfashanyo mva makungu. Ababishigikiye bavuga ko igihugu kidashobora kwama giteza amaso kava amahanga ngo akemure ibibazo. Ngo igihugu gifise ubushobozi bwo kwitunga kiba gifise n'ijambo rikomeye ku rubuga mpuzamakungu. Aho kumbure niho hatanguriye n'imbona kazoza ya 2040 2060. Uburundi nk'ibindi bihugu mu myaka iheze uko imfashanyo zagenda ziragabanuka, niho bwatanguye kwihutira kubaka ubushobozi bwabwo bwite, ariko bikagenda bifira ku giturire ka mwana wa mama,
ubutungane budakora neza buhari, none ejo hazoba hate? Imfashanyo z'amakungu zarakijije ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu muri Afrika, ivyo nta numwe yobihakana, ariko kandi zarerekanye ko igihe igihugu cizigiye cyane amafaranga ava hanze kiba gishobora guhura n'ingorane zikomeye igihe ayo mafaranga ahagaze, canke kikazoguma mu vyo kwakira imfashanyo gusa kikibagira kwiyubaka. Ikibazo nyamukuru rero si ukumenya nimba imfashanyo ari nziza canke mbi. Ikibazo ni iki: Afrika izokwama iteze amaboko canke izokoresha ayo mahirwe nk'intambwe yo kubaka ubushobozi bwayo ku buryo umunsi imfashanyo zizohagarara ubuzima bw'abanyagihugu butazohungabana.